akora neza cyangwa abikora neza ibiki ivyo gukora ijyanye byo kubera akora neza akubera ibikorwa vyo bikora neza ego ibikorwa vyo vyose muri rusange kandi si jewe jenyene hariho n'abandi babibakorera neza riva arakaze riva arabikora neza ego arabikora neza ego cyane amazina nanje nahawe n'abavyeyi ni Sandrine Nduwimana Sandrine Sandrine Kamikazi Sandrine Kamikazi imbere yitwa Sandrine Nduwimana Sandrine Nduwimana uko nyene Sandrine Nduwimana na Kamikazi Sandrine twaranabazanije dusanga twavukiye n'umwaka umwe really je navukiye mu Maramvya nawe yavukiye mu Maramvya Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakanya makuru chama kiwaza ndasha muvuga muri industry of Buja Flavor. Ngo tubikora reka tuze dukingurikira Imana hamadusura dukingurira mwe bakunzi ba Buja Hit TV, bakunzi ba Bude mugani wababandi. Yes, uno munsi rero dufise umutumire novuga bikora neza cyane kuko ivyo akora bishimisha benshi kumbure benshi birabafasha cyane cyane mu kugira kwa kwemera novuga ko gusenga Imana rugira twibwira turemye. Yes, hama rero tuze kwega byinshi ni muririmbyi kazi abikora neza muri gospel kandi asanzwe ari mu diaspora satibera ngaha mu Burundi akora byinshi cyane araza kutubwira byinshi bisanzwe bijanye n'akazi kiwe asanzwe yikorera novuga icamuzanye ngaha mu Burundi nice asanzwe akora novuga mu mirimo ya misi yose yitwa Sandi bite ni sawa mura biraza neza ndashima sinzi nawe natwe ni bon hewe ndabona agaklima ko mu Burundi kagufashe neza kamfashe benshi bagoma babimbwiye mugabo aka gripe ni hatari akina para corona gripe kawaida benshi nuvuga klima iyo baje ngaha mu Burundi zirakunze kutabakunda ariko wowe vyagukunze kwereke Jenny bazani muhirana niho navukiye rero naho kampinduka nikashobora kumpinduka cyane yego karavyubahiriza karavuga ati Sandrine ngaha i Burundi tuza kumvikana nawe yego cyane ni umaze igihe kingana guturi ngaha mu Burundi Sandrine nga mu Burundi mazeho nka 3 semaines namaze nka 3 semaines mu Burundi yego mugabo muri Afrika tuvuge en general ndamaze nk'ukwezi n'indwi mwuko ukwezi n'indwi ubaze muri Afrika yego umva avuye kushika mu Burundi wabanje guca handi waciye he avaye ko shika mu Burundi naciye Tanzania hariho amacollaboration nari naciye gukora nakoranye indirimbo n'umuririmbyi yitwa Bati Bukuku nongera nkora n'indirimbo n'umuririmbyi yitwa nubundi Martha Mwaipaja hama mpejeje iyo nahamaze 2 semaines hama mbona kuza mu Burundi mu gihugu canje camavukira yes uvuga ati ucubona kuza ngaha kuri kinone wahereye hari nahereye hariya kubera nabonye niho nzomara igihe gito kubera hari mu gihugu kibanye kubera nzomara igihe gito nico gituma navuze ati reka niho umwanya ntangurira hariya ndabimare hamanze kumarira byo mu gihugu canje kubera ari byinshi nshobora no kwiyongeza urumva na cyane mu Burundi babiryoshe ko nuvuga kuba ufise nuvuga ama connaissance y'abantu wego none hariya byarakoroheye wari ufise abantu no kuba bagufasha muri ibyo bintu warugiye ntivyanyoroheye cyane ariko nagiyeyo mfise deja umu director n'umu producer ico nico cyane nashimye kubera sinahangayitse ndondera ama studio warugiye ufise umu director n'umu producer bavuye mu Burundi cyangwa bavanye nabo nuvuga hariya wari oyaye basanzwe ara Tanzania bahariya twavuganye ava yuko ngenda yes uno musi rero akubwira yuko amaze indwi zitatu ngaha mu Burundi nta nukwezi aramara ariko amakuru anshikira nuko amaze gukora ibikorwa byinshi cyane turaza kubimenya mbega ibikorwa bimeze gute ariko ari igikorwa kumbere kimaze no kunshikira je vyatumye ndanagusaba ikiganiro ni indirimbo wakoze yitwa yawe kuri wayikoze yawe kwanze yawe ni indirimbo y'amashimwe nabonye kira kintu cyose n'ugushima ati rero mu gihe maze mu Burundi mana aranzigamye kuza inshikana amahoro nshika mu gihugu cy'u Burundi amahoro ntegerezwa gutanguza indirimbo y'amashimwe yo gushima nico gituma natanguje yawe ni titre gusa ariko wumvirije indirimbo yose urumva ko ari amashimwe yego amashimwe ushimira Imana kuntu yagukijije abansi ikuntu yankijije abansi mboni en general abansi yaranzigamye yarampezagiye ibintu nk'ivyo urafise abansi nawe
je sinze aho bari bo nyene ngira ngo bariyizi turaririmba nyene ariko namba bariho bo babiyizi umwe wese ku giti ciwe araje ati ndi mwasi wanaka je sishobora kuvuga ko ndabafise ku bwanje ariko nizere ko atamuntu abura banse antuka sinze none nk'umuntu yari baririmbira Imana birashika nawe akagira banse birashika je nibaza ko bikora ibintu bishika ariko tubireke ivyo namba ariho wenyene ariyizi namba tawuhari Imana ishimwe nafikiri kwenye huko pole sana no kumvuga asante na kwambia pole sana aho uri hose nimba adahari naho Imana ishimwe sivyo no guys kumbure ati rero umuntu acayifuza kubaza ati mbega Sandi ego nivyo watubwiye yuko wahereye kuri yawe none mu ndirimbo zose twumva koranye n'abahati bukuku wakoranye n'abandi baririmbye novuga mu Tanzania babizi cyane mbega wabonye umenga yawe niyo yari kwiriye ko utangura ko je umuntu umenga iyo gutangura kuri bahati bukuku vyari gutumana cyane abantu bakakumenya gose oyaye bo nashatse gutangurira arabona fans besho hariho muri comment ugasanga nitumuzi niturabona byinshi byiwe ibintu nk'ivyo rero nashimye gutangurira ku ndirimbo yiwanje sinashimye gutangura kuri korabo nashimye gutangura ku ndirimbo yiwanje kugira abataramenya bamenye Sandi ninde hama kugira ngo nibabona iriya ndirimbo yabati kuko ntibibaze ngo natanguriye kuri korabo ariko ndafise iziwanje kandi nyinshi ego yes na cyane ivyo vyiza akubwira ati ko tugira ku wundi fuma wigwana ko kwanza wowe kwiduza bonye agera ko gukora ya collabo vuga ati ujya muntu turamuzi ego cyane aha mu Burundi naho nta collabo hakoze aha mu Burundi maze gukorana na Sabas kandi ndacari ngaha nundi niyaboneka dushobora gukorana nawe ego none ko nzika mu Burundi novuga hari abaririmbyi benshi barimba gospel kandi babishoboye cyane washimye ko ukorana na Sabas wenyine nta wundi muririmbyi wabonye ko mukorana Sabas niwe tumaze kwicara hamwe mu bisanzwe turayaga nubundi naho yoza turashobora gupanga nta si bibi turashobora gupanga dushigikiranire ariko Sabas niwe maze kwicara hamwe nawe nkayaga nawe yes Sabas umaze kwicara hamwe mukayaga abandi nabo ntibaguha umwanya cyangwa bimeze gute cyangwa bari busy hariho ama message bahora banyandikira abamwe mugabo je nanje mfise management manza kubicisha kuri management kwanza hama accepte tukayaga hari abari en attente bamaze kuja ku rutonde ati abanye turashobora gukorana n'ivyashoboka inyuma bataguhombesha twese naje nyene ntabasubiza inyuma basubiza inyuma kwa bulaya ati yo bitumva mbagote yes kumbera mbega ni kibazo cyanifuza kubaza ati mbega wazanye no vuga kugera yo tuwa no muri Tanzania mu Burundi whatever n'ahandi ati ni vy'umuziki gusa canke hari ibindi byakuzanye nukuri ubu naje novuga ko hanini nazanywe n'ibyo kuririmba ariko na famille twarabonanye en general no kuraba igihugu canje ko hari haheze imyaka 9 ntashika mu gihugu cy'Uburundi ego byose byaranzanye mu ijambo rimwe novuga ngo kuririmba gusa ko mu Burundi nahakumbuye famille nari ndayikumbuye ego ndumva kweri numva ari ibintu mwasha ndakubaza arindira mwanya ariko tubutamo kwanza ku by'umuziki ndisubiye inyuma gatoyi ni indirimbo wavuga ni yawe wayikoze neza mbega wakoze amasanamu ukwiriki wahisemo gukorana na Riva wabonye handitse Riva oya hama twasumira nuko Riva byitwa ko ari we yagukoreye amasanamu ego niwe yayikoze nakoranye nawe kubera akora neza akora neza narakurikirana ibikorwa byiwe kuva nkiri muhira turayaga mbere naje tuyaga deja turapanga ibikorwa hama nico gituma wabibonye kubera ikirero wahise gukorana nawe rero kubera akora neza akora neza cyangwa bikora neza ibiki ivyo gukora ijyanye byo gukora indirimbo kubera akora neza akubera ibikorwa vyo bikora neza ego ibikorwa vyo vyose muri rusange habi vy'indirimbo habi bindi kandi si jewe jenyene hariho n'abandi bakorera neza Riva arakaze ati muri gospel Riva arabikora neza ego arabikora neza ego cyane urumva ko Riva bikorera benshi abikora neza cyane novuga mu vyerekeye gukora ama clip
riva vraiment arabizi cyane sibyo tuvuge gutyo bose nuko none ni bwa mbere mwari umaze kuvugana cyane musanzwe mwari umaze kuvugana ukibukira hari naje ino deja mfise contact nakubwiye navuze ko no muri Tanzania abaho nagiye deja tumaze kuvugana sinari kugenda uko gusa rero no ngaha mu Burundi riva toyo twamaze kuvugana naje deja turi en contact Ihasa rero waje muri en contact muzinanye ariko tuzi ko riva ari umusingo nawe turabona ko umengura umusingo mbega ujya nta kintu kiri hagati yo na riva oyana imyaka 9 yose iraheze utari mu Burundi ivyo kuza kugira ubukwe nta kimwe ivyo nzobipanga mugabo mu nyuma pour l'instant shaka gukorera Imana ariko Imana wayikoreye imyaka myinshi rega Imana irifuza ko urondoka sivyo none reka kwa tugira ko tugira nk'abavuze kutugira abuzukuru benshi babura igihe nicashika sawa mugabo ubu ntavyo ntabiri muri jewe ntabiri muri wewe oya mu diaspora wa mbere gamana dafise umugambi wo kurongoka ko tumenyereka shibaze nga mu Burundi babaje kurongorwa benshi bonya n'abakobwa yego mugabo jewe ntiharage eka nkorera Imana kwanza ariko Imana urumva ko yifuza yuko nawe ugira abana kira kintu n'igihe cyacu hama ntihagere imyaka 40 ati mugabo wanje ni Yesu oyasi byo dukeneye birashobora gushika nejo igihe kira muntu afise igihe ciwe yego okay wo precisa ryari basi tuvuga ati tuzo mwibutse nuvuga Sandi muri no myaka ni nk'imyaka ingana yego kwe Sandi really no bambeshe mvuga ati ndatanze igihe n'ukuri imyaka 5 basi imyaka 5 Birashobora kuba no muri deza. Wow, reka dufata imyaka 2. Kuba no muri deza kira muntu afise igihe ciwe urumva nawe ariko ubu ico nshaka ni kuririmba. Yego. Yes, kumbura ico ushaka kuririmba hano gukorera Imana nivyo sivyo vyiza none gasandi. Kandi rero wifuza yuko umugabo wazo bameze gute? Ubu muzokubaka. Yubaha Imana. Akunda akazi kurondera akunda akazi kubaha Imana ivyo nico gikuru cyane naho yo bakenye mbo nta wifuza umukobwa yifuza kuja ku mugabo akenye mugabo naho tworonderera hamwe mugakunda akazi abone ko akunda kurondera cyane je ndashobora kugufasha ubona gute riva uko riva arakorera Imana nta profane akora ni gospel ni gukorera Imana ibintu byose akora n'abakozi b'Imana kandi ararondera n'umupambanyi none kuguma uvuga ari wewe uri umusore si rafiki yako umeshaoa wewe nimeshaoa miko sasa uko na mdogo wako uko na mkubwa wako ambaye hajaoa hari abantu benshi mimi mkubwa wangu ni riva hari abasore benshi batarubaka mbona mbaye yo bariva unajua kila mtu Imana ifise yicu umuntu yamuteguriye wewe unaendelea nasema riva ushobora gusanga atari riva we Imana yanteguriye ugasanga nundi cyangwa ugasanga niwe voilà birashoboka ka dufate gucyonye gutse none abantu woja kurondera handi kandi abarundi ngaha bahari Mungu ndio anapanga kila kitu. Wazi gituma ngo ndakumana kwensita kuri riva n'umuntu wa mbere akora neza akini nukuri biradutakaza kuri riva tararongora dushaka ko riva va mu busore urumva rero none kubira katararongora ahubwo rero uzomukoresha interview nawe hari ikintu mufasha kuri twamufasha none ni hatari tumsaidie wewe au sikumsaidie mimi msaidie au wewe bado akini wasa sikumsaidia tumuombe basi bado tumuombe kwa Mungu tumombe kwa Mungu tusaidie sana Sandrine ariva wawane ibyo tunabitaka yes Imana bidufashe kora bose n'abasilibateri kandi birakene murageze vraiment yes kumbura yari joke ariko vyo bavyiza cyane murariko murabagenzi murakorana neza turakorana neza vraiment kandi aranyereka ko akunda ibikorwa cyane kandi urumva uri proud uko urakorana nawe n'umuntu ameze gute ari kuri terrain bigenda gute arakaze arashaka kuntera kamera yo ngize bitari byo arashavura nabi cyane ariko ndabitahura abashaka ngira ibintu byitse yes na cyane umuntu w'amateka amaze gukorana n'abaririmbyi benshi batandukanye nk'aba Kamikazi nk'aba Niwe nk'aba Sabasi ni benshi cyane amaze gukorana nabo kumbere bizona korohera nawe kugira ngo ukorane n'abajye baririmbyi kuko abaririmbyi bona ko bafise izina ego cyane nciye kuri we baramenyeranye nukuri biroroshe cyane yes turetse ba Sabasi nabo bandi watubwiye abandi baririmbyi wowe ifuza kuzokorana nabo ni nk'abandi bo nga mu Burundi je umuririmbyi wari we wese yubaha Imana aririmba gospel nukuri nta kabuza tutokorana uragutira umukoranye nka Kamikazi nawe nyene musaga shushu kunuvuga barabivuga benshi mbo je nkunda kuvuga ati ici Imana yateguye ntikishobora ntikishireka gushika nambi Imana yarateguye ko je na Kamikazi tuzokora ariko bitari mu mugambi w'Imana birashobora kutaba ariko biri mu mugambi w'Imana bizoba naho zoba ari imyaka 10 uravyifuza
ego ntabyo noreka kwifuza nawe ngira kuri yo ko ari umurundi kazi nawe nyine ngira aravyifuza kandi mubikoranye byo bavyiza cyane ndavyizeye nanje yeskumbe murabaririmbyi beza kurabona yuko muri gospel muri bamwe novuga batuma habacanga moto muri gospel sivyo none yes kumbere reka tuvyizere yuko bizokwama gutya ubu bumwe muzokwama mu bufise yego tuzokwama tubufise cyane kandi je ndifuza ko twogeranira ubumwe muri gospel tugashigikiranira kugira ngo twese dutere imbere n'ubutumwa turiko turatanga bushike kure abantu bakizwe baremeshe ibintu nk'ibyo none utekanije gusubira inyuma ryari sindabimenya mugabe rashaka wanaenda kushutikila siku bado kaza zijaisha nicho chanzania kwa nyingi hapa Tanzania zikuwa nyingi sasa Tanzania hapa ni nyumbani benishua ni muhira yes mugabe birumvikana umvuri proud iri muhira birumvikana famille gute na famille imeze neza abavye bari ino oya bari hariya mugabe guma bansengera guma kuma famille wavuze ko ari ino ni famille ni famille ni famille ba anko bako huku bashangazi bako huku babinamu fiancé bako huku ba fiancé hakuna huku hakuna yes kumbure reka tuvyizere yuko azosubira neza kandi naho azosubira hari inyuma uzovuga ati naragiye gukora sinagiye kwicara ego nuko nivyo nifuza ni urutonde rwa album uri kurategura ndiko ndategura album ego ndiko ndategura album izogizwe n'indirimbo zingahe zitandatu canke indwi ego zitandatu canke indwi ni indirimbo twizere ko zo ari indirimbo zimeze neza kandi zizoshimwa n'abantu nukuri ndavyizeye kuko nazanditse nizeye ko zizoshika kure zikaremesha benshi bakaronka ubutumwa vraiment ndavyizeye nukuri ni giki wijeje novuga muri rusangi abasanzwe bakunda gospel mu Burundi icyo ndabijeje n'ukuri bakunda ibikorwa byacu twebwe abarimvyi ba gospel biraturemesha kandi bidutera intege iyo twumva bariko baradukurikirana badusupportinga badufasha ubutumwa bugere kure ego ibintu nk'ivyo na cyane reka kumbure tuvyizere uko bizogenda neza cyane sivyo none gasandi ni indirimbo yiwe yise yawe yisange kuri YouTube channel yiwe yitwa gute Sandrine Uwimana ni YouTube channel yiwe iriko indirimbo zingahe bashariko zingahe zirashika ku inasohoye juri ashobora gushika ku ndwi iyo yawe wasohoye abantu bariko bayakira gute feedback bimeze gute bariko bayakira neza uravye comment n'ukuri bariko barashima ibikorwa byanje uretse ko nkiri mushasha bataramenya benshi ariko nico canzanye kugira ngo urabona iyo tumenyekanye n'ubutumwa niho bugera kure ndifuza kugera kure kugira n'ubutumwa bwanje bushike kure rero nuko yes kumbure reka tuvyizere ko bizoguma bibandanya neza kandi bizoguma bigenda neza nyene gasandi urakoresha Instagram ndayikoresha Instagram witwa gute Sandi official Facebook ni Sandi Nduwimana amazina yanje nahawe n'abavyeyi ni Sandrine Nduwimana Sandrine Kamikazi Sandrine imbere yitwa Sandrine Nduwimana uko nyene Sandrine Nduwimana arasa Kamikazi Sandrine twaranabazanije dusanga twavukiye n'umwaka umwe really acha kurambia nukuri umwaka umwe izina rimwe ego amatazirano na preno no durasubiramo Kamikazi yitwa Sandrine Nduwimana wowe ukaba wavutse oya twavukiye mu mwaka umwe uretse amatariki n'ukwezi ariko umwaka ni ariko sindawuvuga oya imyaka muranganya imyaka amazina namwe ariko mufise ubutandukanye bw'intara wavukiye ngaha je navukiye mu Maramvya nawe yavukiye i Muramvya none muravuze yuko uri Ihasa rya Kamikazi ni wavuze nabi sinzi ko ariyo yavukiye mugani yava uko ndakurikirana amakuru tuvuze ko muri amahasa dasa ntabwo nta kibazo turahuye n'Ihasa rya Kamikazi tugushimire cyane uvuga Sandrine murakoze namwe n'ukuri ndashimye cyane kubona
mwanyakiriye ngaha aye yeskumbere nitwa gukenera ubundi kumuri uzotwitaba yego cyane no ubuzwa niki yeskumbere tuzosubira no gutaha turakumwe na Sandrine umuntu uvuga ihasa rya kamikazi yatubwiye byinshi kuvyerekeye ibikorwa bye n'ivyamuzanye ngaha mu Burundi yatubwiye n'ivyo agiye gukora kumbere n'ivyo agiye kudusigira abakunzi ba gospel n'ukuntu bagiye kuryoherwa sivyo none Sandrine cyane nukuri kandi mudushigikire nkuko mushigikira Buja Hit TV natwe ni mudushigikire ko yanyene ibikorwa by'Imana bitera imbere kabisa nimba ukunda gospel uri mu Burundi cyangwa uri mu mahanga genda ugire subscribe novuga kuri channel ya Sandrine yitwa Sandi Nduwimana yes kumbura ugire subscribe kugira ngo ibikorwa by'ibyo kwama bigushikira ubu the first mu kubibona tuzosubira rero nawo gutaha ntiwagire kugira subscribe kuri Buja Hit no kuri Sandrine Sandi Nduwimana ni channel yiwanje personnel mugabo ndafise yindi channel nabwo atari je ndayikoresha ya Sandi Umoja TV ni TV nyene isanzwe ari nka foundation yo gufasha abantu ikorana n'ama interview TV yawe TV Sandi Umoja TV naho nyene nibayibagire irafisa okay kumere niyo TV yo ifasha kugira ngo ihanishe ibikorwa vyiwe no gufasha abantu batishoboye abantu benshi muri rusange bagirisha ibiganiro ngene ugire ko subscribe naho nyene tuzisubira no gutaha niwe gira subscribe bye bye